hariho abantu bazi ngo mvugana na buramatari, mvugana na musitanteri bakigira ibihangange. Ako kagwi ni gasambuke ubunyene kasubira kukumva. Buramatari na musitanteri mwese muzoca mutaha. Nimwamura bungere babi nzobirukana nzana bungere beza baragira intama zanje. Sangwa akaze inshuti banywanyi bacu, turasubiye kuba mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwe mwese mwumviriza ibiganiro vyacu muherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure, kanamwe muri ko mutwumviriza muherereye irya nino mu makomine atandukanye y'igihugu cacu c'u Burundi. Turabakengurukiye cane kandi mwe mwese mutwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Ndakwibutse ko turi kwigenekerezo ry'19 gitugutu umwaka wa 2022, tukaba tugarutse kugira tubashitse ko amakuru akomeye cyane avurwa irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ingingo nkuru ziza kugira ibiganiro vyacu turazitangurira ku makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira kuri ubu mu nyuma zuko generali Guillaume Bunyoni abogozwa mu mabanga yiwe nk'umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ibintu birabandanya kugenda biba bibi, ni mu nyuma zuko bivurwa ko hari abategetsi bigize ibihangange mu mabanga bajejwe, bivurwa ko badakorwa ko eka ngo barashigikiwe na Bunyoni. Umukuru w'igihugu nyene cubahiro generali major Evariste Ndayishimiye ngo bitegerezwa ko agomba maramare. Ivyo ni bivugwa na bamwe mu bashigikira Bunyoni. Kuri ubu noneho nyene cubahiro generali major Evariste Ndayishimiye yarakaye cane, yahejeje kuvuga amajambo akomeye cane. Hari bamwe mu bategetsi baba bagiye kubogozwa. Abo bategetsi nabahe? Ivyo vyose uraza kuvyumviriza mw'idonido ry'amakuru yacu. Biruko mu nyuma zuko mu yandi makuru akomeye cyane adushikira mwaka kanya ari uko umukuru w'igihugu nyene cubahiro generali major Evariste Ndayishimiye nyene mu makuru akomeye cyane adushikira mwaka kanya ari biriko biravugwa ku bijanye n'iduga ry'ibiciro ryibonekeza irya nino mu bice bitandukanye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Amasoko yacu mu biro vy'umukuru w'igihugu akaba tubwira yuko ngo ivyo biciro biriko biraduga bivanye n'ibiturire biriko biraribwa irya nino, na cane ko bamwe mu bacuruzi bakomakomeye irya nino mu bisagara. Abo bacuruzi ngo barafisanya umubano ukomeye cane, ka bamwe baranakorera bamwe mu bategetsi bari ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ngo mu nyuma zuko vyibonekeza ko babuzwa kurya ibiturire, ngo kuri ubu barafashe ingingo yo kuduza ibiciro ku vyankenerwa buri munsi n'abanyagihugu. Makuru adushikira mwaka kanya nuko nyene cubahiro generali major Evariste Ndayishimiye ngo yahejeje gutanguza amatohoza akomeye cane kw'ivyo bihangange. Ese navyo birabogozwa? Abamenyesha makuru bacu bayadutohoreje yose nayo turaza kuyagushitsa ko idonido. Biruko mu nyuma zuko hahejeje kujaho leta nshasha. Kuri ubu ngubu haharurwa ba musitanteri batari bakeyi abahejeje kubogozwe ka n'abategerezwa kubogozwa. Kuri ubu noneho amakuru akomeye cyane adushikira hari uwundi musitanteri ahejeje kubogozwa. Uwo musitanteri n'uwiyihe komini? Ivyo navyo iraza kuvyumviriza mw'idonido ry'amakuru yacu. Biruko kandi mu nyuma zuko mu ntara ya Muyinga abantu bagizwa hanini nabo mw'idini ry'abayisilamu bapfungiwe mu ntara ya Muyinga, ni mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Kuva kuri uyu w'Imana w'icenda gitugutu ese barapfunzwe kuzihemvo. Mu makuru akomeye cyane adushikira nuko ngo baba bafisanye imikorere na Rajab Hussien yahora arongoye umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD, hama akaza guca hunga igihugu. Amenyesha makuru bacu nayo bayadutohoreje. Biruko mu nyuma zuko muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo hoho abandanya kuvugwa amakuru akomeye cyane. Kuri biravurwa yuko ibindi biziga bishika kuri 2 bihejeje gutorwa mu buseruko bwa Eringiti, ni muri komine ya Beni mu ntara ya Kivu y'uburaruko. N'amakuru akomeye cyane adushikiye nayo turaza kuyabashitsa ko idonido. Wewe ico usabwa manuka munsi y'video urabanditse ijambo sabono fyondeko, uracubona arakazogera naho nyene fyondeko, hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tugushitsa ku munsi. Reka ayo makuru n'andi makuru ariko yibonekeza irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi tuze tuyagushitsa ko yose idonido, inkuru ku nkuru, ingingo ku ngingo, ni mukanya inyuma y'aka kananga.
turasubiye kubaha kaze inshuti banywanyi bacu mw'idonido ry'amakuru yacu yo kwigenekerezo ry'19 gitugutu umwaka w'2022 ndakwibutse ko ari Bigisho TV kabari mbonesha kuri yo nyene rudende muronka ko amakuru mutabasha kuronka handi aho umurwi wabamenyesha amakuru bacu baherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini bagutohoreza amakuru hama bakayaturungikirana twebwe nyene tukayabashitsa ko ameze neza cane. Ubu noneho turagarutse kugira tubashitse ko amakuru akomeye cyane nkuko twebabwira mu mfunyafunyo z'amakuru yacu. Ibihangange birabandanya kubogozwa irya nino, ibyo byose bikaba vyaraje bikurikira ibogozwa ry'uwahora ari umushikiranganje wa mbere ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi General Bunyoni. Kuri ubu umukuru w'igihugu c'u Burundi nyene cubahiro General Major Ndayishimiye yarahejeje gufata ingingo ikomeye cyane yo kubogoza uwo wese yegira igihangange bamwe barapfunzwe, hari abapfunzwe bitaravurweka, hari abari mu biro vy'igendereza. Kuri ubu noneho amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira nuko musitanteri wa komine Butihinda yahejeje kubogozwa, waragirizwa kunyuruza umutungo w'igihugu, gukoresha impapuro za magendu, gusesagura ubutunzi, kurenga ku mategeko agenga itangwa ry'amasoko hamwe no kutumvira bamutwara. Abaye wa gatatu kuwe ku mabanga kuva hashizwe ko leta nshasha irongowe na nyene cubahiro ndirako buca Gerivasi mu ntango z'uku kwezi kwa Nyakanga k'uyu mwaka turimwo. Abo bandi babiri bamaze kubogozwa bakaba ari ba musitanteri b'amakomine ya Nyabiraba hamwe na Bwambarangwe, amakomine ari mu ntara ya Kirundo hamwe na Bujumbura mu Burengero. Biruko mu nyuma z'uko mu yandi makuru akomeye cyane adushikira ava mu ntara ya Muyinga ruko abantu bashika kuri 50 mu batavuga rumwe n'ubutegetsi kuri ubu bivurwa ko bo bapfunzwe, ngabo baragizwa hanini nabo mu idini ry'abayisilamu barapfungiwe mu ntara ya Muyinga ni mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi kuva kuri uyu w'Imana w'icenda gitugutu. Ikekwa ko kuba barakoresheje inama y'umugambwe wa UPD zigamibanga ishami ritavuga rumwe n'ubutegetsi tubahirije amategeko. Abo bagize iyo nama bari bitwaje amasanamu y'uwahora arongoye umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD atawundi ni Rajab Hussien amaze imyaka ishika ku ndwi mu buhungiro. Kubw'amasoko yacu igipolisi nico kibafunze muri quartier ya Kigwati kuwitwa Ndiyefi, umwigisha wo kuri lycée communale de Cumba muri komine ya Muyinga. Bariko bakora inama ku muhingamo bicaye kudukeka. Ayo namakuru abamenyesha amakuru bacu bashikirijwe n'umubanyi wabo imbonera kure zo kumugwa mukuru wa Muyinga zirongowe n'urongoye umuhari w'urwaruka Sebanani zari zaje ku bwinshi kubafata. Amakuru akomeye cyane adushikira nuko ngo mu gihe baza babategetse kuryama abari muri iyo nama bari abanywanyi b'umugambwe wa UPD zigamibanga ishami ritavuga rumwe n'ubutegetsi nkuko vyemezwa n'amasoko yacu imuyinga. Bari bafise amasanamu ya Hussein Rajab yahora arongoye umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD imvukira yo muri komine Muyinga. Uwo yahoze ari indongozi y'uyu mugambwe uri ku butegetsi arahejeje imyaka ishika ku ndwi mu buhungiro inyuma yo gutoroka ibohero rikuru rya Bujumbura. Ubutumwa nyamukuru muri iyo nama kwari ukumenyesha abo banywanyi ko hari ikiroberi kiriko kiravuka kandi gitegerezwa gushigikirwa n'umugambwe wabo. Kubw'isoko mu ntwaro bamwe mu banywanyi ba CNDD-FDD bari bacengetereye muri uwo murwi bigira baje kwinjira umugambwe. Abafashwe bapfungiwe mu gasho ka komisariya y'igipolisi imuyinga. Indongozi z'umugambwe UPD zigamibanga ishami ritavuga rumwe n'ubutegetsi imbere y'amatora ya 2020 abandi benshi batavuga rumwe n'ubutegetsi bari bahagarikiwe mu ntara ya Bururi ni mu bumanuko bw'u Burundi. Bari nabo nyene mu nama ivugwa ko idakurikije amategeko. Namakuru akomeye cyane adushikira nayo kuri uwo biravurwa ko ngo bisaka vyimbwa vyahiye kubahora banyegeza amatungo y'igihugu eka n'abarya ibiturire. Ni mu nyuma z'uko kuri uwo bivurwa yuko ngo ibiciro vyoba biriko biraduzwa na cane
na bamwe mu bategetsi abakomakomeye bafise amahinguriro irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi eka n'abafisemwo imitahe amasoko yacu mu biro vy'umukuru w'igihugu akavuga ko ngo amatohoza yatanguye kwiduga ry'ibiciro ririko ryibonekeza irya nino na cane ku isima eka n'ibinyobwa vya Burundi kuri ubu ngubu biravurwa yuko umufuko w'ibiro 50 w'isima ya Buceko wavuye ku bihumbi 24 n'amajana 5 ushika ku bihumbi 28 n'amajana 5 mu mafaranga y'amarundi. Iyo ikaba ari ifatwa nka nimero ya kabiri nayo ifatwa nk'inimero ya mbere yavuye ku bihumbi 30 ishika ku bihumbi 34 ku mufuka w'ibiro 50 nkuko dushobora kubisoma mu itangazo ryashizwe ko mukono n'umuyobozi mukuru w'ishirahamwe Rudende rihingura isima aha mu gihugu. Amakuru akomeye cyane adushikira kuri ubu biravurwa yuko umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Everson Ndayishimiye yahejeje gufata ingingo ikomeye cyane eka kuri ubu biravurwa yuko amatohoza yatanguye kwibi biriko biba biruko mu nyuma zuko mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo abandanya kuvurwa amakuru akomeye cyane na makuru ajanye nuko kuri abarwanyi ba DF naru n'umurwi urwanya ubutegetsi bwa Kampala kuri biravurwa ko bahejeje kwica abandi bantu bashika kuri babiri abo batoye ibiziga kuri uyu wa mbere mu ishamba ryo mu kigwati ca Rese Bango mu buseruko bwa Eringiti mu ntara ya Kivu y'uburaruko mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo biyongera ku bandi bashika kuri 6 batoye ibiziga inyuma yaho abo barwanya leta y'u Rwanda bateye muri ako karere kuwa gatanu heze biruko mu nyuma zuko irya nino mu bice vya Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo abitwaje ibirwanisho babandanya kugaba ibitero ku banyagihugu. Amakuru akomeye cyane adushikira eka noneho tugaruke kuri ya makuru twababwira mu mfunyafunyo z'amakuru yacu ajanye n'ivyo umukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Everson Ndayishimiye yahejeje gutangaza ni mu nyuma zuko hari bamwe mu bategetsi ngo bigize ibihangange ngo mu nyuma zo kubogoza General Guillaume Bunyoni mu mabanga n'abandi ngo atanguvu bafise yarahiye ararengwa ko buri umwe wese yigira igihangange azabogozwa eka vyanakunda gaca arapfungwa mu majambo yiwe yarakaye cyane eka muyumvirize hama turagaruka inyuma yiwe tubashitsa ko ayo n'ayandi hibonekeza irya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi nimumwumvirize. Aha mu Rumonge hariho abantu bigize ibihanganye ngaha nzobasambura mwese ukagwe kari ngaha nzogasambura ntasubira kumva ko kagwe abantu b'abadandaza bigira ibihanganye ngo bafise amahera menshi. Ndababwije ukuri igihugu kidahana haba akajagari nico gituma mu Rumonge bafise ibibazo kubera ntimuhana. Umuhanuzi wa Buramatari ajejwe ubutunzi Gilbert Horugavye wewe yagirijwe gufatanwa igitoro c'amagendo muhiriwe. Yareka mbanze nkubaze. Ego. Igitoro bagifatiye kwande? Hari ubugunguru bw'amaritiro bavuga ko bwafashwe ngo bufatirwa aho dutuye bavuga kandi n'ahatuye musitanteri wa komine ariko abajeje ugendereza nibaza ko bari hano. Ni kinyoma mu ijambo rimwe. Vuga uti ego canyewe ni kinyoma cyahise kinyoma. Amakantite bavuga ni atariyo. Igitoro muga carafatiwe iwanyu. Hariho igitoro twakoresha. Hari cafatiwe wawe. Naho yoba iriti rimwe. Ego. Kwa musitani hari cafatiweho. Sinzi nkabagiyeyo. Sinagiyeyo kwa musitanteri. Umviriza rero wewe. Ego. Ntukwiye kuba indongozi usanga vyabaye uko. Usangwa vyabaye uko naho yo biriti rimwe ukaba utatanze imihoho. Iyaba wewe iyo uba warufise umutima wari gucunyarika ikete ryo gutanga imihoho warindiriye ko nza mu Rumonge kugira umbwire ukuri. Dossier nyakubahwa Buramatari ayifite. Biraheze wewe biraheze. Nayo Consolateur Nitunga Buramatari wa Rumonge yasabwe n'umukuru w'igihugu gusigura ivyerekeye igitoro cafashwe kijabukanwe muri Kongo. Amabagaje 8 nayo y'igitoro cari kijabutse ikongo vyagenze gute? Nyani cubahiro amabagaje 8
twaragitohoje station vyapakiriweko turayibaza nyeneyo yaraturahiye ko atari vyo hanyuma tubuze aho duhera kuko twayifatikanije n'abandi twavuze tuti ivyo bitihwe tereka turabe ko bitazosubira. Uwo mwagifatanye byagenze gute? Yavuze ko yagikuye mu ijuru. Nyene cyubahiro havuzwe byinshi nimba oyavuga gwawe wevuga ivyuzi nk'indongozi yafashe umusuma afise igitoro mu province iwe yakubwiye ko yagikuye nk'indongozi. Igitoro ibagaje 8 icunzi nashize muri raporo zari ibagaje 10 hanyuma izo bagaje twavyumvise gutyo nyene mugabo turiko turagira amatohoza byari byafatiwe byari bavuga yuko vyaguriwe kuri station imwe iri ngaha mu Rumonge hanyuma uwabiguze aca asabwa kubisubiza hanyuma arabiguri yabisubije kuri station hanyuma baramusubiza amafaranga yiwe. Bari bavuze yuko station mwasaza atari ivyo yabisubije kuri station yihe yari yabikuye kuri station icavugwa. Oya reka vuga ivyavugwa vuga ukuri wabonye yasubije kuri station yihe yari station ku kibazo ca hariho amasitasiyo abiri yavuze aho banzugezaho numvise iyo umuntu atanguye kurya umunwa aba afise igituma. Eka tubakengurukira inshuti banywanyi twabanye mu ibiganiro byo kwigenekerezo ry'19 gitugutu mwaka w'2022 tubahe kaze kandi mu biganiro byacu vya minsi yose wewe ico usabwa manuka munsi y'video urabanditse jambo sabono fyondeko uracubona hari akazogera naho nyene fyondeko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro tubashitsa ku munsi ntimuje kure ibiganiro byacu nakagaruka iyi Ibijisho TV.